Hello, mudukundire tubaramutse tubahe nikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe yabatunganirije kino kiganiro, akaba ari nawe agomba anakibashikirize. Muti psikologe, mbega waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro c'inkoramutima, ikiganiro kigaruka ku baririmbyi babiri, umwe n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Canada, undi nawe n'umuririmbyi wo mu gihugu c'u Burundi, igihugu ciza, igihugu co kwa Ntare. Muti mbega abo baririmbyi ninde nande uno munsi watuzaniye? Uyu munsi nabazaniye umuririmbyi yitwa Melanin Boy, umwite Gusto canke umwite Melanin Boy, ayo yose n'amazina yiwe arayemera, aravuga ati nyita Gusto canke nyite Melanin Boy, hose ndakwitaba, ati hose ndi fresh. Tukaca tuza no ku muririmbyi yitwa Ddboy, akaba yaraje mu gihugu c'u Burundi arondera umuririmbyi yitwa Melanin Boy canke umwite Gusto kugira ngo bakorane umuziki, kugira ngo bakorane collabo, bakorane featuring. Rero uyu munsi nico kiganiro nabateguriye, turaza kugenzura zino mbuga zabo, mbuga za YouTube basanzwe bakoresha. Turaza kuraba Melanin Boy urubuga rwiwe, hama twongere turabe n'urubuga rwa YouTube rw'uwo muzungu wa mu Canadien yitwa Ddboy. Turabe indirimbo amaze gukora, amavideo yoba ari kuri urwo rubuga, turabe n'indirimbo yoba imaze kuronka amaviews menshi, turabe naho izi mbuga zabo zatanguriye. Ukaba uri mushasha rero, urahawe ikaze mu kugira subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Urahawe ikaze mu kugira like, ugire na partage, nanga commentaire kawe karakenewe, atubwire kuntu wumvise ino ndirimbo yitwa Cary Me, indirimbo ya Ddboy bafadikanije na Melanin Boy Gusto. Reka tumire amateka gatoya, turaje tuce tubandanya n'ivyo twabateguriye. Yes, reka tugaruke tubashimira mwebwe mwashimye gukurikira runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Nari mpejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ikiganiro gisuzuma imbuga zibiri, urubuga rw'uwitwa Melanin Boy canke Gusto hamwe n'urubuga rwa Ddboy, umuzungu wo muri Canada yaje kurondera featuring mu gihugu c'u Burundi. Reka dutangure n'urubuga rwa Melanin Boy, kuko Melanin Boy n'umuririmbyi wacu, n'umuririmbyi dusanzwe tumenyereye, n'umuririmbyi yakoze ibikora inka, yakoze ibintu bimeze neza cane, amaze gusohora indirimbo zaryoheye abatari bake, abato n'abakuze. Muramuzi ku ndirimbo nka Helena, muramuzi no ku zindi ndirimbo zitandukanye, ikindi kiremwa, muramuzi mu biteramo bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, mwagiye mumwumva mu bitandukanye byinshi muri industry yo mu Burundi. Ugiye kuvuga mu baririmbyi bakomeye cyane bo mu gihugu c'u Burundi, abaririmbyi 10 ba mbere, ntiwobura izina rya Gusto canke rya Melanin Boy. Melanin Boy rero ase urubuga rwiwe rwa YouTube rwanditse ko Melanin Boy, akaba ari urubuga rwatanguye kubaho kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023, 25 janvier 2023. Uyu munsi tukaba turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. akaba amaze kurabwa na 20 millions
991 miliyoni 20 ibihumbi 20 amajana 991. Izo ni views ziri kuri runo rubuga rwiwe uyu munsi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Runo rubuga rwiwe rukaba rufise abo twokwita abasabone canke abasubscribers ibihumbi amajana 286. Murumva yuko urubuga rwiwe ruhagurutse. YouTube yiwe ari YouTube imeze neza, ikaba ifise amavideo 16. Murumva yuko uyu Melanin Boy kuva mu mwaka wa 2023 urubuga rwiwe rumaze kurabwa ni miliyoni 20 zirenga, akaba afise abasubscribers ibihumbi amajana 286 286,000, akaca afita na video 16. Uyu ni Melanin Boy Gusto. Melanin Boy akaba afise indirimbo imwe imaze umwaka, indirimbo yitwa Isezerano. Indirimbo imaze kurabwa cyane kuri runo rubuga, ikaba ifise imiliyoni 4 n'ibihumbi amajana 5 barenga bamaze kuraba ino ndirimbo yiwe yitwa Isezerano. Reka tuve kuri Melanin Boy tuze kuri uyu mu Canada. Yavuye muri Canada kubera yakunze ibikorwa vya Melanin Boy, aza kurondera umuririmbyi wacu, umuririmbyi w'igihangange, amurondera kugira ngo bakorane featuring, amurondera kugira ngo bashobore gukorana igikorwa, kugira ngo ashobore kumuhagurutsa. Ngira ngo kumbure yavuye muri Canada kubera ibikorwa vyiwe. Bimwe bavuga bati ibikorwa birivugira, ibikorwa vya Gusto byarivugiye, ibikorwa vya Melanin Boy byarivugiye kuva muri Canada gushika mu gihugu c'u Burundi, gushika ku mutima wa Afrika, aje kurondera umwana w'u Burundi kugira ngo ashobore kumufasha arabe yuko yoshobora gutera imbere. Uyu umuririmbyi wo mu gihugu ca Canada ariwe Ddboy afise urubuga rufise amavideo 42, video nyinshi gusumba video za Melanin Boy, ariko agafita abasubscribers ibihumbi 18 n'amajana 9 abarenga 18,900 subscribers. Abo nibo bamaze kwiyunga kuri runo rubuga rw'uyu muririmbyi Ddboy. Akaba afise video 42 nkuko nari mpejeje kubivuga. Urubuga rwiwe rukaba rwashoboye kubaho kuva kwigenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2017. Murumva yuko runo rubuga rumaze imyaka 9 irenga ruriko rurakora. Hanyuma uyu akaba amaze kurabwa n'amaviews agera ku bihumbi 99 na 28. 99,028 views bamaze kuraba runo rubuga. Murumva yuko naho yatanguye runo rubuga rwiwe ataho rurashika ari urubuga rukiri hasi cyane. Ni naho yavuye hari yanyaje kurondera ngira ngo engagement mu gihugu c'u Burundi, kuko yakunze ibikorwa vya Melanin Boy kugira ngo ashobore kumufasha guhaguruka muri bino bikorwa vyiwe. Rero uyu Ddboy akaba afise indirimbo yiwe ya mbere yarabwe cyane, video yiwe yarabwe cyane yitwa Heart on Me, yakoranye n'uwitwa Rindi, ikaba ari ifise amaviews agera ku bihumbi 7 n'ibihumbi amajana 2. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze imyaka 4 iri kuri runo rubuga rwiwe rwa Ddboy wo mu gihugu ca Canada. Rero reka tugaruke kuri ino ndirimbo Melanin Boy yakoranye nuno muririmbyi wo muri Canada. Ni indirimbo yitwa Cary Me, indirimbo ubona yuko imaze imisi 4 ishitse ku rubuga rwa YouTube, iri kuri chaîne ya Melanin Boy. Akaba ari indirimbo imaze gukundwa n'abantu, imaze kurahabwa n'ibihumbi amajana 230 barenga 230,000 barenga
bashoboye kuraba bino bikorwa, kino gikorwa Cary Me, ino featuring y'uno mu Canadien hamwe n'umuririmbyi wacu Gusto canke Melanin Boy. Rero murumva yuko indirimbo z'abarundi zasohotse imbibe, ari ziriko zirasohoka imbibe kuva mu Burundi gushika muri Canada. Murumva yuko ari ikintu gikomeye cane. Reka ndabashimire mwebwe mwashoboye gukurikira kino kiganiro kuva ku ntango gushika hano kigeze. Imana ibahezagire, naho ubutaha Psikologe nije nayo nabateguriye kino kiganiro. Tuzosubira mu kindi kiganiro, ariko ukaba wakunze kino kiganiro, finya kano kaje mugire uti okay, uzoba uhejeje gukora igikorwa akizima. Uragira na subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro bizokurikira. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro kandi gishikire abantu benshi bashoboka. Hama udushiremo na commentaire, ugire icyiyumviro cawe ukiduhereze hano muri commentaire kugira ngo tugire natwe ico tukivuze ko canke tubyishimire. Kumbure azoba ari intererano yawe uzoba uhaye abakurikira ibikorwa bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Naho utaha mu kindi kiganiro rero, Imana ibahezagire. Merci beaucoup, au revoir.